Muri kino kiganiro turi kumwe nababwiye na Alphonse Rugambarara, turi kumwe kandi n'umwe mu bajeune mu gwaruka bagize amahirwe yo kumenya kahise yakurikiranye ivyigwa bijanye n'umubano, sociologie, akurikirana kandi yaragize n'ubushakashatsi, yarakoze ubushakashatsi mu kahise, kuri kahise ku bushinga ntahe. Uwo nawe ni Nzoyisaba Omer. Ndabaramukije Nzoyisaba. Ndabaramukije cyane gose Frank Espoir. Ego kaze mu Sinzi ko munyumva. Ego ndakumva cyane neza. Mwakoze kuntumira kandi ndashimiye n'abaza kutwumviriza. Ego cyane nkuko wabyumvise cyangwa wabibonye ni kiganiro akavaziko. Uno munsi nkuko suje ibivuga ni akarangamutima k'abarundi, tuzakuvuga ku buntu n'ubushinga ntahe. Nizere yuko nkuko amarecherche novuga byinshi ku bushinga ntahe urabimenyereye. Mbega umushinga ntahe niki? Murakoze cyane. Icambere na bwe nuko ari byiza cyane kuvuga kuri ibi bikorwa cyane cyane mwe mukora, kuko bituganisha ahantu heza kumenya iby'akahise, kuko utazi yava ntamenye yaca. Maze gukurikira ibi biganiro bitari bikeyi mwateguye, ni ibiganiro nibaza yuko bizofasha urunganwe rukurikira mu misiza gushobora kuronka ahantu ruvoma, kandi turabibashimiye. Mumbagije muti umushinga ntahe niki? Sinzi bahera kwishura kuri iki kibazo, ariko kuko nagume mbanze mpere aho ubushinga ntahe bwavuye, kugira ngo mwumve neza na neza icyo umushinga ntahe uwari we, kuko tutabihereye imuzi byo tugora kumva. Mu bisanzwe ubushinga ntahe nk'uko bamwe basanzwe babizi, ni urwego rwatanguranye n'u Burundi, butangurana na periode yo kucami, kuvuga ngo igihe ubwami bwatangura kuyobora Burundi kuri Ntare Bushatsi Cambarantama. Rero ni ukuvuga ngo kera Burundi bwari bufise inzego Burundi, kandi zose zaruzuzanya mu gukora uko twokwita icyo bita la séparation des pouvoirs mu gifaransa. Muze kumbabarira tuze turakoresha n'izindi ndimi kugira ngo dufashanye gutahura. Hari novuga ngo urwego nshingwantwaro twokwita pouvoir exécutif, hamwe na pouvoir judiciaire na législatif, kandi izo nzego zose zari inzego zari zikomeye. Aho novuga rero tugiriye ko turaza kuraba icyo tuzakurabira hamwe cyitwa ubushinga ntahe, urwego rw'ubushinga ntahe rukaba rwari muri pouvoir judiciaire. Abashinga ntahe rwari urwego rukomeye cyane, kuko ni urwego rwashobora gufata ingingo zo gukingira igihugu mu gihe n'umwami afashe ingingo kumbure yashobora kuganisha mu bibazo igihugu, kumubwira bati
ihibambewe iki kintu umwami w'u Burundi nukibangire kuko gishobora guteza ibibazo mu gihugu. Umwami rero ntiyashobora kwanka kuko ubwo rwego rwari ruzwi na bose. Rero ni ukuvuga ngo wambajije uti umushinga ntahe niki. Mu Burundi bwa kera nkuko nababwiye ko tubanza kurabira mu Burundi bwa kera, umushinga ntahe yaba ari umuntu yateguwe kuva kera, agategurwa kuva mu muryango wiwe gushika agere mu bigero, gushika yubaka urwiwe, aho hose yaguma aca novuga ngo mu ma etape yo kurabwa yuko ari umuntu abereye guca imanza. Rero umushinga ntahe mu majambo make ni umuntu yaba ashoboye kuba afise ubuntu agatunganiriza bose, akaba afise novuga nti bimwe twita akarangamutima kadasanzwe ko kwitaho abandi no kwitangira novuga nti ibya bose by'abantu rusange. Rero ni ukuvuga ngo yari umuntu afise amavaleur adasanzwe akenewe mu kibano, cyane cyane yuko umushinga ntahe yari umuntu ajejwe gutatura amatati aba mu kibano kandi akayatatura ataraba nkunzi. Bigashika nuko kubera kuvugisha uko kuri turaza kuvuga nuko umushinga ntahe atatinya gufira uko kuri. Umushinga ntahe rero mu majambo make yari umuntu aca imanza zo kumugina ku musozi, ni ukuvuga ngo aho mu kibano, kugira ngo atunganirize abantu bose baza bamugana bafitaniye ibibazo, kuko murazi yuko ahari abantu ha mu runtu. Birasaba rero yuko haba hariho abantu bafise umutima w'ubuntu, bakagira umutima wo guca imanza zitagoramye, kugira ngo abo abantu baze barabitura. Ubwo rwego rero rw'abashinga ntahe rwiturwa n'abantu bose kugira ngo batunganirizwe mu bibazo baba bafitaniye byo mu kibano. Murakoze cyane. Urakoze cyane Omer, uradusobanuriye neza umushinga ntahe aho hambere, uko yarameze, icyo yakora n'akamaro yari afise mu kibano. Umushinga ntahe Dr. Alphonse Rugambarara ndabona nawe nyene yamaze kuhashika. Wavuze uheje kuvuga iby'ubuntu, hari umuntu mpora numva nawe nyene nta wundi ni Alphonse Rugambarara ngo ubuntu twarazwe na basokuru ubu dutegeka ukubaha no kugira ubuntu muntu cyose kuko dusanga iyo buntu. Reka ndamuheka hamakumbure arashobora kutubwira byinshi naho kuko ubu umushinga ntahe Alphonse Rugambarara. Nego mwiriwe neza Frank, ndizeye ko umunyumva. Ego ubu turakumva neza cyane. Ego ikiganiro cy'uno munsi cerekeye inkingi zibiri za novuga za filozofi y'abarundi baho hambere. Buntu ushinga ntahe
nk'uko mubibona na karangamutima k'abarundi, ibyo twita mu gifaransa des valeurs, kandi n'amavaleur usanga ari mu makulture yose yo ku isi, ariko abarundi babishyize imbere cyane. Nk'uko Omer ahejeje kubivuga, ubushingantahe nibwo bwerekana koko ko umuntu yamaze gutahura neza icyo ari cyo ubuntu. Umushingantahe yama ari umuntu w'ubuntu. Ibyo uhejeje kuvuga ni iryungane rikomeye mu ibanga ry'ubushingantahe. Mu gihe uri kuriga barakubwira koko icyo utegerezwa kugendera ku buntu. Ubuntu twarazwe na ba sokuru budutegeka ukubaha ni ikintu gikomeye cyane mu migenzo yacu ya kera. Ubu byaratitutse nk'uko mwumvise indi Kiki Daniel yabivuze, ibintu byaratitutse. Umuntu w'ubuntu rero yari we yerekana koko akarangamutima k'abarundi. Ubuntu twarazwe na ba sokuru, murumva yuko ni iragi dutegerezwa kugumana, dutegerezwa kwerekana, dutegerezwa gushira imbere. Iryo ragi rero riradutegeka, ni itegeko, kuko umaze gutahura icyo ari cy'ubuntu, ni itegeko ryo kubaha, kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose, kuko dusangiye ubuntu. Muri iryo ryungane hari gatatu havugwa ubuntu. Iyo rero ugiye kuraba neza ayo majambo atatu avugwa rimwe, ijambo rimwe iryo ari ryo ryose rirafise icyo risigura. Ubuntu twarazwe iki? Twarazwe ubuntu ushobora kubifata kubiri: kuba umuntu canke kugira ubuntu. Aho rero byose biri hamwe. Iyo tugarutse ku rya kabiri naho bavuga ati kugira ubuntu. Kugira ubuntu ni ingene wigenza imbere y'abandi bantu. Wigenza nk'inyamaswa canke wigenza nk'umuntu w'ubuntu. Kugira ubuntu ni ukwerekana urukundo, ni ukwerekana impuhwe, ni ukwerekana ibyo byose bikwereka yuko umuntu yarengeye kuba inyamaswa. Irya gatatu, dusangiye ubuntu. Aha rero nshaka gukebura bamwe bamabaza baravuga ngo mu budasa bwacu, abo bagiye mu ruhande rwa negativite, kuko icyo dusangiye ca mbere ni ubuntu. Wese musangiye ubuntu, kuba umuntu, utegerezwa kugira ubuntu kubera iryo ragi rya ba sokuru ry'ubuntu.
ni ijambo mu gihe uri kurategurwa kwatirwa bama bakubwira ubuntu twarazi umenye yuko ibi tuje kukwigisha ni vya kera cyane nta n'ubukimenya aho Sacega yabitanguriye kugira ngo urwego rw'abashingantahe rukomere rufise rero iyo nkingi nyamukuru y'ubuntu ubuntu kugira ngo tubumenye neza nidutangure tumenye iryo jambo iyo ryavuye n'ico rishobora gusigura ubwa mbere nifashisha mu gutahura ururimi rwacu nifashisha inyandiko ya Padiri Alexis Kagame yanditse ibitabo bibiri bikomeye mbona yuko abifuza kumenya filozofi yo muri aka karere atari y'abarundi gusa abarundi abanyarwanda abari muri Empire Gitara bose bomenya bosoma kuko riratwigisha ibintu byinshi icambere yacanditse muri 1956 la philosophie bantou rwandaise de l'être icya kabiri yacanditse muri 1976 la philosophie bantou comparée iyo tuvuze philosophie ijambo nyamukuru muri iryo jambo filozofi kuko harimo amajambo abiri harimo philos hakabamwo na sophia philos no kuvuga umugenzi kandi inshuti sophia nayo ni sagesse ni ubwitonzi rero ubishyize hamwe bikwereka ibiranga culture iyo ari yo yose ku bijyanye n'ivyiyumviro byerekeye kurangura ibintu mu nzira nziza sagesse sagesse ni ubwitonzi sagesse ni ukuzana ivyiyumviro bigabanya induru ahantu kwankana gutuza ukaba umuntu koko w'ubuntu rero ivyo bitabo bibiri ico ntangura gushimikira ko kugira ngo tutahure iyo amajambo yacu ava iyo tuvuze umuntu ijambo mukuru ni ntu rero aha mu gitabo ca mbere yanditse la philosophie bantou de l'être être kuba abarundi abakoresha ururimi indimi bita les langues bantou nk'uko nabivuze ubwa mbere muri aka karere turi muri zone J des langues bantou gutahura ntu ni ukuvuga tubisiguye mu gifaransa
ni être. Ariko tuwinjiye neza muri ntu dusanga uko Alexis Kagame n'abandi babishize imbere, hari amakonsept ane makuru ni ukuvuga nti intumbero zine zerekana ko ntu ziri kwinshi, ziri kune cyane. Ubwa mbere ni muntu, ni ukuvuga umuntu nyene afise ubwenge. Hakaza icya kabiri ni kintu. Ikintu nacyo nyene ni être, mugabo tubona ko atabwenge nk'abantu bifise. Twovuga mu gifaransa ko ari une chose, un objet, ishobora kuba yigendera cyangwa itigendera. Icya gatatu ni hantu. Hantu naho ni yindi conception ya être, ntu. Hantu bizana ahantu mu gifaransa twovuga ko ari le lieu et le temps. Umwanya ija muri hantu. Irashobora guhinduka, nk'ubu tuvuze mu Giswahili tuvuga ni patu, ariko mu Kirundi no mu zindi ndimi zo muri la zone G tuvuga hantu. Ayo nivuga ko ari amavariante turavye aho abo bavuga ururimi ruhagaze kuri ntu, kuri être batuye. Hanyuma concept ya nyuma ni kuntu, ukuntu. Mu gifaransa twovuga ati la modalité, la façon, le comment. Uko ikintu gishobora guhinduka, umuntu ashobora guhinduka, quantité ou qualité, canke imigenderanire, position, relation, possession, action n'ibindi, na comportement. Rero ico dushimikira ko ngaha kuri ukuntu ni ubuntu. Ubuntu buri muri iyo kategori y'ukuntu, jerekana relation rero iri hagati ya zirya ntu za mbere zitatu. Ibi ni ibintu bikomeye gutahura, kuko abazungu batuzanye mu bindi vyigwa muri filozofi yabo, bitunanira kurahura ku bakera bacu mu rurimi rwacu, dutahura ingene mu vyiyumviro vyabo bashize imbere iyo filozofi. Ni ikigwa nibaza ko yaba abarundi, abanyafrika batahura koko
uko twanyazwe ubwenge bwacu butegerezwa gusubira imbere. Nk'icigwa ca filozofi nibaza ko ari bake bakigize, ariko ugiye mu maporogaramu y'Iburaya filozofi ifata umwanya munini. Muri secondaire bayiga kuva mu wa mbere wa secondaire gushika uheze, kuko niho haba transmission y'iyo sagesse abakera bacu bari bafise. Aha ndazi yuko mu bariko baratwumviriza ibi ndiko ndashikiriza ni bake babizi, kuko ni bake basomye Alexis Kagame canke abandi bafilozofe b'abanyafrika, kandi bariko bavuga ibintu bitwerekeye. Tumenye rero ico, kugira ngo utahure ko kubuntu aho bushira, tumenye ayo ma concept ane ya nous, être, umuntu, ikintu, ahantu, ukuntu. Ukuntu nkuko twabivuze ni comportement, ni relation dushira hagati y'izo tatu za mbere zirimwo ibyo duhura byose ngaha ku isi. Iyo dufashe aya makategori ane, yuko ikibihuza ari kategori ya kane, nizana relation hagati y'ayo makategori yandi. Uko ufata abandi bantu, uko ufata ibintu, yaba ibikoko cyangwa ibiterwa, uko ufata aho uba n'umwanya uhabayeho, byose ni kategori ya kane ibihuza, ibishyira hamwe. Hakaba rero kuri izo kategori zine iyindi relation iri hejuru yazo. Relation iri hejuru yazo abafilozofe bacu ba kera bavuze ko ari Imana. Imana niyo yaremye izo ntu zose, kandi iyo Imana ntishobora kuba ntu, kuko ntu ni caremwe. Ntu ni caremwe, tubitahure ngaha. Muri iyi filozofi yacu ya kera ntiwoza kuvuga nk'uko bavuga mu Gifaransa être suprême, oya, kuko ubuzanye être twabonye yuko ari ntu. Oya, Imana ntabwo ari ntu, iri hejuru kuko irarema, ntija muri aya makategori ane. Niyo babona ko ari source originelle, éternelle et causale. Rero n'ukuri mutahure ubwenge bw'abakera bacu aho bugeza, uko bwari buri.
tugarutse rero kuri ubuntu twarazwe na ba sokuru, yari concept yigishwa nk'uko bigisha Imana. Tugiye muri spirituality kuko twarayivuze, tuvuga kiranga n'ibindi, novuga ko inkingi zibiri za spiritualite y'abarundi muri akarere kacu yari Imana nk'uko tuhejeje kubivuga, rurema, rugira, ashyira hamwe izo ntu zose, n'ubuntu. Ni ukuvuga ingene bubaka izo relation, ingene ugira comportement kuri ibyo byose musangiye musangiye kuba être. Nibaza ko ngaha muca mutahura rero la profondeur ihari y'iyo concept y'ubuntu. Ubuntu rero duhejeje kubwiga, abakera bacu babutahuye kandi babushize imbere, tuca turaba rero uko vyagenda muri izo relation, muri izo comportement za misi yose, ubuntu bwiyerekana gute. Abarundi bavuga bati ubuntu buguha abantu, abantu bakaguha ibintu. Murumva ingene za ntu zitatu zigiye hamwe kubera ubuntu. Ubuntu buguha abantu, abantu bakaguha ibintu, ziri hamwe. Niho rero turavye ubuntu mu kurera no mu bantu nyene, mu gihe umurezi yabonye yuko wakuze ukashobora kuja mu bantu, indero ya kera yari indero yakurera kugira ngo koko uzobe umuntu w'ubuntu mu bantu. Turavye no muri aka karere kacu ka Langue-Bantu, twovuga yuko uwashize imbere ya concept muri Afrique du Sud yari Desmond Tutu. Nawe nyene aratwereka ingene mu Bazulu, mu Bahosa, iryo jambo ubuntu ryari rikomeye. Mu Kirundi tuvuga umuntu w'ubuntu, mu Gisizulu bavuga no buntu. Iyo dushaka gushira imbere umuntu,
yigenza neza mu bandi bantu, tuvuga tuti umuntu w'ubuntu. Mu bazuru ni yuwu uno buntu, uyu n'uyu afite ubuntu, afise ubuntu. Baratanga, bafise impuhwe n'ibindi, yewe n'amajambo ya Desmond Tutu. Ariko umuntu ntavuka ari umuntu w'ubuntu, araregwa kugira ngo ubwo buntu bumwinjiremo koko, nawe azoshobore guha abandi ubwo buntu. Ni ukuvuga ko systeme educatif y'abakera bacu, intumbero nyamukuru yari ifise yari ukurera kugira ngo umuntu azobe umuntu w'ubuntu. Yari education nita de proximité, ni ukuvuga ni umuryango mutoyi, umuryango mukuru. Hakaba n'ahandi hakorerwa ubuntu, aho twiga ibyo kubandwa. Narababwiye amacorporation, imandwa zaserukira imyuga. Muri iyo myuga naho nyene barigisha cyane ubuntu, si mu bashinga ntaye gusa, muri abo bose bari bafise imyuga ikomeye, barigishanya ukuntu uza kwigenza wubashe umwuga wawe, umwuga wari werekeye abantu. Nico gituma mu Kirundi bavuga ati umuryamba aba umwe agatukisha umuryango. Ni ukuvuga ko yarenze ibyo yigishijwe akaba umutindi, byagaruka ku muryango. Igituma byagaruka ku muryango, kuko aho hambere kera umuntu ntiyigenga, l'individualisme ntiyabaho. Ukoze ikibi ni ukuvuga ko mu muryango batakugoroye. Ni nacyo gituma banavuga ati umube gito atabwa iwabo, igito gitabwa iwabo. Kuvuga abaye igito ambwira ati subira hariya bakugorore. Umuryango naco gituma aho hambere nta prison zari zihari, kuko nta individualisme ihari. Ubundi mubwire bavuga ubijanye no kurera, kibwire gito canje gito cy'uwundi cyungireho. Naha harimo ubuntu bukomeye, kuvuga ko witayeho n'umwana w'uwundi. Si umwana wawe, ariko urabwira umwana wawe ko yakoze amakosa,
n'uwundi bari kumwe arabyumva. Naho hambere iyo umuvyeyi ariko arabona abana batigenza neza yabahana bose. Uyo mwana yahanywe muri uru rugo ntiyubahuka kuja kuvuga ati hariya bankubise biki, ahubwo agiye kubivuga yarakubitwa kurusha, kuko yaba yagiye gutukisha umuryango wiwe. Ni ukuvuga ko aho rero muri education de proximité iyo filozofi y'ubuntu yarakura. Bamaze gutera imbere, gukura, aho hambere hariho amashure, abantu ntibabizi, hariho amashure yitwa itorero. Itorero niho batora abahungu, imisore, bakayigisha ibijanye n'ingwano. Uwo ufise mu muryango abakwigisha, niho bigisha imyereka, niho bigisha kurasa umwambi, niho bigisha gutera icumu n'ibindi bijanye n'igihugu, kumenya igihugu. Itorero ritangurira mu muryango, aho muryango niriba riritwa itorero kuko ni umukurambere mu muryango yatangura ako kazi ko kwigisha ababaye imisore. Baragenderwa, umutware yararungika intumwa kugira ngo zimutorere itorero canke urutorere nyene. Mu Kirundi hari aya majambo abiri, itorero canke urutorere, agafatamwo abazokwitwa intore. Intore no kuvuga abarushije abandi, les excellents mu muryango canke aho nyene ubutware, kuko umuganwa nawe akurira umutware yararungika intumwa mu gihe akeneye ko mw'itorero ryiwe haba les excellents. Ibi ni ibintu bikomeye cane gutahura ku bijanye no kurera aho hambere. Nukuri ntidusubire kuza turavuga ngo ubudasa bwacu, kandi aho hambere twabivuze kare, ubuntu twarazwe na ba sokuru, kuko dusangiye ubuntu, dusangiye n'izo ndero. Ikindi gitabo nobasaba ko mwosoma ni igitabo canditswe na Padiri Adrien Ntabona. Murazi ko ari umuntu yashize imbere cane urwego rw'abashingantahe, kandi yaranditse ibitabo nka 3 bikomeye ku buntu. Ubuntu uko bwifashe yabishize ahantu hatanu. Igitabo yacanditse mu Gifaransa. Icya mbere ni au niveau personnel, wewe wigishije ubuntu kugira ngo ntuje mu nzira y'abatindi,
hari inkingi zine nyamukuru z'ubuntu, nibyo twigwa mu gihe muriko muratirwa, muriko muriga uva mu bukungu uja mu bushingantahe. Ica mbere ni intahe, le droit mu gifaransa. Ica kabiri ni ijambo, la parole. Ica gatatu ni ukuri, kuri guca mu ziko ni gusha. Ica kane ni ibanga. Iyo ugendera ivyo bintu bine mu bantu, mu gihugu, n'ukuri uri umuntu w'ubuntu. Ugendera intahe, ijambo riragororotse, uri mukuri, ufise ibanga. Hakaba rero kugira umutima w'ubuntu, kwifata runtu. Ivyo vyose biri muri wewe, ukabigaragaza uko wigenza, uko ufata abandi, nta nkeka uri umuntu w'ubuntu. Ahandi ha kabiri ni mu muryango, umuryango muto na mukuru, munini. Aha tugarutse kuri rya jambo navuga kare nyamukuru, ubuntu twarazwe, hariho ijambo rikomeye, ukubaha. Ukubaha rirerekana koko ubuntu. Kuko umuntu yubaha abandi, ntaraba ngo nubaha uyu uko atunze canke anteye ubwoba. Yubaha bose, n'umukene aramwubaha. Tangura ku bavyeyi, tangura ku bakuze, kandi mu muryango hajya kugira ngo uze kuba umushingantahe, aha utangura kuba umushingantahe wo mu muryango. Niko kwatira kwa mbere ko mu muryango utoye ko kuri umushingantahe uzobunganira mu matati yoba habaye n'ibindi. Niho rero ushobora kuja no hanze, tukaja dushikira ca gatatu au niveau social et économique. Naho nyene hategerezwa kuba hariho ubuntu. Ni naco gituma tuje muri ya relation ya kera y'umuhutu n'umututsi bihagaze, tubigarukeko cane, bihagaze ku butunzi bwari buhari aho hambere, inka, imirima. Ni naco gituma abarundi aho hambere birahira uwamuhaye, uwamugabiye. Naka wampaye inka, naka wampaye isuka, naka wangabiye. Uko kugabira si ugusuzugura haba namba. Nico gituma iyo ndahiro yari ihari.
uwampaye inka, uwampaye isuka, uwayaguhaye ni umuntu w'ubuntu, ni umuntu akubaha. Iyo rero uwagabiye abaye umutindi, ibintu birapfa. Aha tubitahure rwose kugira ngo tuze turabeshuza abantu babifata ukutariko, kuko biri mu majambo abakera bacu bakoresha atagahato, kuko baravyemera, kuko bari barezwe runtu, bakava mu butindi. Ahandi rero berekana ubuntu ni mu bijanye n'intwaro y'igihugu. Hajya bavuga umwami akubaza umuryango ntakubaza ico waraye uriye. Ni ukuvuga ko n'umukene yarezwe neza mu muryango, umwami yarashobora kumugabira akaba umutware, akaba n'umugabe. Mu gihe reputation yawe uvugwa neza mu gihugu, nukuri nta nkeka abatware, abaganwa baravyumva. Umwami akeneye umuntu yitwara neza mu byo yaba yifuza mu kazi yaba abona gakenewe, yaramuhamagara akamuha ubutegetsi, akamuha akazi, kuko yavuzwe neza. Ibyo rero mbona vyoba bikwiye kugira ngo koko ubuntu bugaruke, nuko mu bijanye no kwigisha twafashe izi nyigisho z'abakoloni, twogarukana koko iyi filozofi y'ubuntu. Hari umushakashatsi muri Afrika y'Epfo, nako abashakashatsi babiri banditse hamwe, umwe yitwa Ngubane uwundi Makuwa, bashize imbere ico bise ubuntu pedagogy y'ubuntu. Ibyo banditse mu Cyongereza, transforming educational practice in South Africa through an African philosophy from theory to practice. Guhindura uko bigisha muri Afrika y'Epfo dufatiye kuri filozofi ya Afrika, tuve mu vyiyumviro gusa tuje no kubishira mu ngiro. Murumva yuko abantu bariko baratangura kwikebura ko abanyafrika
twari dufise filozofi, twari dufise pedagogi, twoba dukwiye kugarukana kuko ijya yindi itubuza kwiyumvira, itubuza kwitahura no gutahura abandi, itubuza gushyira imbere imigenderanire myiza positive ni plus, twagiye muri negative. Gushyira hamwe abantu kuko basangiye ubuntu. Ibi rero nshimye cyane nkabona yuko mu Burundi turabikeneye rwose, tubonye amabi kuva mu bukoroni guca muri independence n'ubu tukirimo tutaravamo. Ahandi tubona ubuntu bwari bukomeye nibijanye na spiritualite. Nk'uko nabivuze kare, ibiremwa ntu byaremwe n'Imana, kandi Imana ntabwo ari ntu. Ntuza kuvuga nk'uko mpora numva bavuga, nanje nabitahuye mu gusoma ibitabo bya Alexis Kagame, bya Mudimbe n'abandi bafifu. Imana rurema yari hejuru. Naho twogenda mu byanditswe mu Njiri, abazi gusoma, ababisomye, murazi ko Yezu yavuze amabwirizwa abiri. Ibwirizwa rya mbere yari kwemera Imana no kuyikunda ukayikorera. Ibwirizwa rya gatatu, urakunda abandi nk'uko wikunda wowe nyine. None muri ibi duhejeje kuvuga, twari tuyifise. Abayahudi yariko yigisha Imana yabo yitwa Inubu, yitwa Yawe, twebwe yitwa Imana. Iryo zina, iryo tazirano ryayo, n'amatazirano yafise ari menshi cyane, Rurema, Rugira, Ndagara n'ibindi twarabivuze mu biganiro biheruka. Inkingi ya kabiri y'inyigisho ya Yezu, urukundo. None urukundo rworuta ubuntu ni uruhe? Ubuntu niyo yari inkingi y'abakera bacu. Uko kwemera Imana kugira wiyerekane neza, wagendera ubuntu. Murumva ko tugiye neza muri filozofi yacu, dusanga izo nyigisho bavuga ngo batuzaniye twari tuzifise. Niho na Musenyeri Gorju yanditse, amaze kubona yuko Mungu bazanye abarundi batayitahura, basanga bafise izina ryabo Imana. Niho yandika ati, joué mu Gifaransa, si vraiment, si quelque part les missionnaires ont eu la partie belle, c'est ici dans ce pâté monogamique à mœurs familiales rudes et sévères que ne put entamer l'islam
l'âme et qui, ahamufate neza, pendant que l'Europe ignorait son existence, vivait de Dieu Imana. Nimwaza gusubira kuza murasuzugura ba kera bacu, ndabasabye muzoze murasoma canke mwibuke ibi bintu. Abakera bacu bari bafise ubwenge burengeye. Kubashira rero mu kibanza kitari cyo twara nsubiremo ibijanye n'inyigisho ya Yezu, navyo nyene ndabivuge mu Gifaransa. Matthieu 22, 36. Être, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus leur répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Imana, ubuntu. Ivyo bintu bibiri, izo nkingi z'Uburundi n'abo muri aka karere. Amategeko yose agendera izo nkingi zibiri. Abatware, abaganwa, abami n'abo batwara bagendera kuri izo nkingi zibiri. None dusubire tugaye abakera bacu, nitwugurura amaso koko, kuko twaratakaye. Ngira nsubiremwo imbere yo kuheza ikiganiro ku buntu. Ubuntu twarazwe na ba sokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cose, kuko dusangiye ubuntu. Murakoze cyane. Itorero. Bienvenue dans votre centre. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Urakoze cyane Dr. ku byo udushikirije. Uratubwiye ibijanye n'ubuntu n'ubushingantahe, uraduhaye ihuriro y'ivyo bibiri uko umushingantahe bamuhitamwo. Ariko hari benshi bibaza uno munsi, murabona yuko leta ya CNDD yarakuyeho abashingantahe. Kumbure twokwibaza yuko ari kubera iterambere. Uno munsi amategeko arahari, yarize iby'amategeko ku buryo hari sentare zitandukanye by'abashingantahe byari bya kera ntibihuye n'ivyo tugezemo uno munsi. Mbega kubona byaravuyeho canke ubwo buntu bamwe mu miryango mu kibano turumva bavuga uriya muntu n'umushingantahe iryo jambo ryagumyeho, ariko mu bikorwa ubushingantahe ntibigikorwa. Hari intambamyi byo biteye uno munsi mu kibano
canke kujana n'iterambere, mbega ubuntu buracariho canke bwaravuyeho? Twoba duhagaze hehe uno munsi muri izo valeur za kera z'abarundi? Nta zindi zoba zarabonetse bivanye n'iterambere zoba zihari kugira zifashe abarundi, umubano mu barundi? novuga nyarutsa gusa ni watora koko mu karangamutima k'abarundi no mu mavaleur universelle ugenda ahandi hose, ibizoba birusha ubuntu n'ubushingane gutsimbataza imibano myiza mu bantu no kururambira kumbeshe. Oya, ubuntu bushinga ntahe byaratitutse mu Burundi ubwa kubera umuzo w'abakoroni warakuyeho cane ya education de proximité namye mvuga. Haziko niho haba vyose. Bavuga muri développement psychologique yuko ivyo uronse hagati y'umwaka umwe n'imyaka indwi nibyo bikugira ico uzoba imbere. Rero aho niho iyo education de proximité yakora cyane. Kurenza iyo myaka utangura kuja hanze ugahura kumbure n'abadafise indero nk'iyo waronse, bashobora kukwanduza ukaja mu kandi wari ufise indero runtu. Rero aho hiyo myaka ni ahantu hakomeye cyane. Turavye rero ivyo abazungu bazanye ko ukwigisha ukurera byafashe iyindi intumbero koko yo kugukura muri iyo civilisation yawe bakagushira mu yindi, ucuguma mu karere kuko iya kera y'abasokuru haraho unayisuzugura, haraho unayitirira ibi by'amacakubiri twagiyemo ugatakara. Ivyo vyazanywe n'abazungu navyo bikakunarira kuvyinjiramo koko, kuko nk'uko abazungu bamwe bavyanditse baje muri ivyo byo kwigisha bati education tubahaye siyo kugira ngo mube nkatwe, niyo kugira mube les auxiliaires de l'organisation. Aha ntituratahura neza kuko rya système éducatif colonial imwo ikiri muri twebwe. Iyo rero niyo idutuma dusuzugura ibyacu bya kera, iby'abo bazungu tutaranabimenya, tutaranabifata neza, ahubwo ari ubutindi. Abakera bari baranadukibuye
aho baboneye abazungu baje bashize mu isokoranyo igisokozo gikomeye abarundi bataratahura neza ko ariho twapfiriye, ko ariho ya alienation twama tuvuga ariho yashingiye imizi. Igisokozo kivuga kiti sokwe kutishuye ga Frank, uranyumva? Sokwe ego ndakumva niruze soma. Newe wa muhungu waribagiye ubutindi buhetse ubundi, ubutindi buhetse ubundi. Umuzungu kw'ipikipiki bose bariko baratwumva baratahura message irimo. Kubivuga gusa umengo ni joke, ni lole, ni utwenga, mudatahura neza message basokuru baduhaye. Ubutindi niki? N'umuntu atabuntagira. Baradukebuye ntitwumva, alienation iratwinjiramwo kuko twumviye umutindi. Tureka kumvira ubuntu, ubushingantahe, indangamutima y'abarundi. Ubutindi buhetse ubundi, menya neza iyo message cyari cyo. Nibaza ko ndakwishuye kuri ico kibazo, reka twumvirize n'abandi. Murakoze. Ego cyane wanyishuye ku kibazo nari mpejeje kubaza. Umuntu yarajeje kubaza muri commentaire ariko kumbunda ndashobora kumuduza akabibaza. Yarabagije ngo ubuntu bwaroye he, nziri ku nama, reka kumbure ndamuduze ashobore kubyibariza. Niwe muntu wa mbere yabagije ikibazo, ariko nabo hari n'abandi basabye ijambo. Ariko muri kino kiganza nsanzwe mumenyereye ko tuba turi kumwe na Kazane uno musi yafatiriwe ntiyabonetse, na Kiki Daniel nawe nyene ntiyabonetse, ariko kandi hari uwundi turi kumwe ni Ndondeza. Uyu nawe yaratwemereye ko imisi yose ku musi wa gatatu azoza aradutegurira after party ya kino kiganiro, aho tuva muri kahise sije twazanye tukashira muri kubu. Ndondeza, reka ndakuramutse, umeze neza? Ego yambo cyane Frank, ndaramukije Frank Espoir, ndaramukije n'umwigisha Dr. Alphonse. Ndanabipfurije n'umwaka mwiza kuko nibaza ko irya mbere nje mu kavazigo nkasaba ijambo kuri uno mwaka. Mbanze ndababarire ko kino kiganiro ndagikunda. Ikiganiro kiryoshye kumviriza, ni ikiganiro twigiramo ibintu byinshi. Biraryoshe kumva umuntu qui s'est passionné de l'histoire y'iwacu, hanyuma akagira ama recherche, agaca anagira n'umutima mwiza wo kuza kubisangiza abandi, kugira ngo ntiturinde turaca muri iyo nzira natwe ngo tugende kubirondera umwe wose individuellement. Je trouve que ça prend beaucoup de générosité kugira ngo umuntu avuga ati ndafasha akanya nze kubasangiza ibintu nize ama recherche. Donc ndabashimiye cyane rwose Dr. Alphonse na magazine Remesha kuri kino kiganiro akavaziko. Mpora nkunda no kumviriza kuri itorero kuri YouTube ivyo muriko muragira, c'est vraiment très intéressant. Ikibazo rero bon, nari nje kubaramutsa bwa
mbere ariko ndiko ndumviriza nyene nk'uko Frank Espoir yavuze ati nari nemeye ko nzoza ndagira after party. Ni ikiganiro kiri très condensé vyinshi, noba mfise ibibazo vyinshi numva umenga nogomba kubaza ariko sinogomba kwiharira ijambo jenyene, nico gituma nari navuze ati tuzoze turagira after party tuvuga duti tubaze ivyo bibazo twagiye turumvamo. Ndahamagariye n'abandi ko twoza turumviriza dufata amanota hama tugahura tuvuga ati reka tubaze ibibazo ari vyinshi dukomeze. Jewe ngaha kuri ino sujet y'uno munsi ubuntu n'ubushingantahe. Bon, jewe je ne le cache pas, sindi muri bio yanje, je suis féministe kandi sindi féministe ngo kubera abazungu banyigishije feminisme. Nabaye feministe kubera gukurira mu Burundi, kuvukira mu Burundi nkabona ama inegalite mu gutahura n'ibintu, nkumva niyo hageze kahise nkubona ariko numva ubushingantahe ubu hariyo abantu bumviriza akanguka bose ndayumviriza cane noba mbeshe ariko baravuga ngo dutange intahe y'umunsi. Intahe irakira umuntu yogisigura ati ni témoignage, ni testimony. Ubushingantahe uko numvise mwabisiguye, ngo je reste sur ma soie, nkavuga ati mbega ni kuki abagore ayo makalite yose y'ubushingantahe batayababonamo. Turiko turasigura ubuntu niyo twumvise itorero numvise akantu kenshi kama kaza kagaruka ukamengo ofete twebwe finalement no muri ako kahise none ga docteur mwadusanze he mu buntu, twebwe duhagaze he nk'abagore mu bushingantahe, twebwe aho kahise aho mwagiye kuraba mwasanze turi hehe, ni kuki abashingantahe yaba abagabo nubwo lekalite z'ubushingantahe mbona umenga zikwiye kuba genre ahubwo ziraba umuntu. Mbega aho muri kahise hoho vyava kuki? Ego nivyo nagomba kubaza ariko ibibazo nk'uko navuze ni vyinshi vraiment, ariko singomba kwiharira ijambo. Ngira ngo tuzobifatira umwanya ukwiye. Murakoze. Ndanaramukije n'abari ngaha imbere yuko ngenda ndanabibutsa turumviriza ibintu vyinshi ngaha kuri X ariko hariho abatanamenya ko biriko biraba, umuntu atarasangiza express vraiment ataragira repost. Ndamwibutsa ati ni kano kanya urashobora kuyipostinga c'est gratuit. Hariho umuntu nkawe yari kuba yicaye ngaho ariko arumviriza kino kiganiro canke azocumbiriza uwundi mwanya kuko kiba kiri recorded. Urashobora gufasha rero kugira ngo ubumenyi bushikire kure, niko ama réseaux sociaux akora, mwose afise uruhara rwiwe hanyuma ukagira repost. Murakoze. Urakoze cyane nizere ko nawe uko wabitwemereye ku munsi wa gatatu niho tuzoza turashikiriza ibyo bibazo byose byaba ama sujet cyangwa ibiki, kuko uno munsi aba ari cigwa tuba dufise sujet ariko hari igihe umuntu abaza ikibazo ugasanga agiye en dehors ya sujet y'uwo munsi. Nibaze yuko docteur ikibazo cyawe yacumvise, hari ziri ku nama yari yabajije ikibazo nari ndamusabye aduga ariko ndabona kumbure yoba yafatiriwe. Yari yatubwiye ngo yaratubajije ngo tumubwire ikintu cerekana ko ubuntu bwaheze mu Barundi. Kumbure docteur canke Omer murabicisha ko mudusigurire aho byagiye. Ikibazo dutangurira ko ni iki? Ni cyaziri ku nama cyangwa iza ndondeza?
murashobora kubigira ko byose oya wohera ziri ku nama niwe yari yabajije bwa mbere amandondeza ndumva kiri ya peu vaste kumbure murafise icyo mubasigurira nk'abakenyezi. Nego ziri ku nama ati ubuntu ntaho bwagiye buracyari mu bantu, ariko aho bwavuye ni cyane cyane mu butegetsi. Nibyo novuga kuko yaba hariho ubutegetsi nyabwo kuva turonka intahe yo kwikukira, kuva bagandaguye Rudoviko Rwagasore, ibintu byaratitutse nka byose, ariko ubuntu burahari kuko muri aya mabi yose twabonye hari abantu b'ubuntu bahagurutse baratabara abandi, barakiza abandi, ibintu byayangaye, bararengera ibi by'amacakubiri batigeze bajamwo, barafasha koko ko abantu boja hamwe. Akarorero nyamukuru notanga ni ba bana bihuta barerekanye ubuntu, barerekanye ko abavyeyi babareze baba abo muhira baba ari abo mu mashure bakoze akazi kabo, kuko abo bana ntibari gushobora kubikora ivyo mu nzira yabo y'ukuregwa bataciye mu minwe y'abantu b'ubuntu. Ntitwihebure rero, ibimenyetso koko birahari, ahubwo abashaka bifuza yuko ubwo buntu n'abantu b'ubuntu bokomera baze baravyibuka babishira imbere, niho abo bandi bari mu nyigisho zitandukanye kandi turazumva, murazumva, murazibona, niho abo bantu baja mu butindi, novuga ubutindi turagwa n'abakoroni, niho abo bantu badosubira kurengera ingendo y'ubuntu. Ico nico nokwishura ziri ku nama n'abandi bose bibaza yuko ubuntu canke ubushingantahe byatitutse. Ku kibazo ca ndondeza, ndazi yuko ico ari ikintu kimuraje ishinga co gushira imbere ikibanza c'abakenyezi. Muri kahise k'Uburundi, kahise n'ibindi bihugu byose, bivanye n'amaculture atandukanye, ikibanza c'abakenyezi urasanga gitandukanye bivanye
n'amaculture. Muri culture y'abarundi aho ikibanza c'abakenyezi nticari kibi namba. Kubazi neza uko byari byifashe aho hambere bidaciye kumbure muri interpretation bamwe babiha. Hariho nka pièce de théâtre nigeze kumva ko yakinishijwe muri centre culturel français i Burundi mu minsi iheze, yari kiravuga ku muganuro, bavuga ikibanza c'abakenyezi mu muganuro. Titre yayo yarambabaje, ça m'a choqué. Titre mu gifaransa yari, reka ndayibuke neza, yari nk'uko abo bakenyezi bari bahakomeye mu muganuro bari bikoreye umusaraba. Le titre yari à chacune sa croix. Byarambabaje cyane kuko nabonye ko yaba bayikinye abana b'abarundi, wayanditse umwana w'umurundi, batatahuye neza ikibanza gikomeye abo bakenyezi bari bafise. Ahenshi baravuga warajejwe kwirukana abashitsi batashatse nyoye bakaryoherwa cane. Birashoboka ko umuntu ya interpreta ugati byari bikenewe, ariko ku bandi bose bamenye yuko atanura washobora gukorwa habuzemo umwe muri bo. Uwa mbere yari umugabekazi, nyina w'umwami. La royauté y'u Burundi yari une royauté double, nk'uko mu maculture amwe twabisomye, yaba muri Kush, yaba muri Egypte ya kera, yaba muri bihugu byo muri aka karere. Umugabekazi arakomeye cyane. Umwami akiri muto niwe yatwara, niwe yari la première régente, abandi barakurikira. No kuri ku mutima niwe yari la première régente, naho bamwe bavuga ko atatwaye nk'uko byari bitegetswe, kuko abanyamabanga bari babakuye, bequilibra les pouvoirs, ariko ikibanza koko c'umugabekazi cari gikomeye cyane. Mushiki w'umwami Mutwenzi yari afise role ikomeye, ntabwo yari la croix. Rero sinovuga ko byose byari byera,
ariko yari ni icyo novuga ni une question de rôle d'abord. Rôle dans urugo. Hari amajambo abiri akomeye aho hambere, naho nyine novuga yuko abarundi batatahura neza ijambo serugo na inarugo. Hajya ina bivuga nyenurugo, ina iby'urugo aho habera nka byo bijejwe inarugo. Serugo hajya ni ibyo hanze ahanini bagenda kazana, ariko la gestion ni ina. Ibyo twogerageza kubitahura uko byari aho hambere, twabona ko n'abakenyezi baho hambere turavye no mu yandi maculture hari bitari bike twarusha abandi. Tugarutse no kuri ibi vya vuba naho abakoroni bari baje, murazi abakoroni tutanavuze n'abamusulman bazanye izindi ntumbero. Murazi ko kugira ngo Rwagasore atsinde yasabye ko abakenyezi batora. Turavye mu Bubirigi badukolonije, abakenyezi batanguye gutora, si mes souvenirs sont bons, années 50 combien. Ahandi hariho no mu bindi bihugu batari bwanabishikiye. Rero ni ikibanza c'abakenyezi cari gikomeye. Tugaruke ku bushingantahe. N'iryo jambo ryatitutse ahanini ni uko umushingantahe byacitse umugabo. Hoya habana nta byacitse umugabo, avuga ati bashingantahe bakenyezi. Hariho abagabo batari abashingantahe, hariho abakenyezi bari abashingantahe, bari abashingantahe. Ariko ko aho hambere uwuserukira urugo hanze ari serugo niwe yaje imbere, kandi mu kwatira, ibyo ndabivuga kuko nabibayemo, mu kwatira batira urugo, umugabo n'umutambukanyi wiwe. Niko vyari biri. Rero wo gushira iruhande n'ibindi, oya, abanamba.
hari ikindi twomenya yuko mu gitabo ca Jean Paul Harwa, nibaza ko benshi batabizi ko hamwe batangura gukumira mu nzego, baravuga cane cane mu bitabo twasomye indi ko bakumiriye abahutu iki, ariko abo batanguriyeko ni imigwi ibiri yari ikomeye: abanyamabanga n'abatware b'abakenyezi. Ivyo Jean Paul Harwa mu gitabo ciwe Burundi biranditswe neza, ariko ni bake babizi kuko nta muhistoriye wundi ndabona vyandika. Abakenyezi bariho batwara batari bake, barakumiriwe. Rero n'ukuri ntituze turacira urubanza nk'uko ata gaciro abakenyezi bari bafise aho hambere kari kahari koko, ariko vyaratitutse navyo nyene kuko twinjiye mu yindi culture. Iyindi culture idukurira ibitari bike, yaba le feminisme tanguriye mu aho nyene i Buraya. Rero sinzi ko nakwineza ko ndazi ico kibazo ko ari ikibazo gikomeye kuri wewe no ku bandi bakenyezi, ariko dutahure akahise kacu, tugatahure neza n'amaso ubishoboye y'abakera bacu. Sivuze ko byose byari paradizo canke iki watabura ibi n'ibi, ariko hariho ibyiza dukwiye gushira imbere, nk'ibyo vy'ubushinga nahe mu bakenyezi, n'urugo batira ruserukiwe n'umushinga nahe, ariko akaba ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Murakoze. Urakoze cyane Dr. uradusiguriye neza